Nk'ababesheje imashini ya mbere nayikoreye muri chambrette mbamo murabizi ubuzima bwo muri kaminuza mwese uko umuntu ababayeho muri bijya bihe jewe imashini ya mbere nayikoreye aho njyamanye naho mbanye n'umuntu nibuka yampaye amahera yavuze ati ivyo bintu byawe ntibishoboka mugabo genda ugerageza ayo mafaranga sipoje ko ndayakugabiye nuvu iyo mashini nayikoze nyene umutima wanje udatekanye mugabo yaratanze resultat nziza bica bindemamwe ikizere kinini yayo ko nshoboye. Icyumviro nyezina cahereye ku mashine zo kubundikira amagi y'inkoko aho cavuye naho naragiye gutembera mu Carama nyine nahasanga umuntu w'umutama yavuga ko yarobe yaragenda Tanzania hamarongera aragaruka yakoze agakuveze gatoyi gakoze mu bintu by'ibikarato mugabo nkabona ko kantu kuntu gakoze vraiment mbona ko atabwenge byinshi burimo n'ubuhinga bwinshi muga nkabona resultat imeze neza mu nyuma bibaye no kwiyizera jewe nari mfise niho nagira nti je bijya bintu ndabikoze nanje no bishobora naramwegereye aragerageza kunyigisha hanyuma ndakoresha imbuga ngurukana bumenyi ndaba eske kuveze bazikora gute akenewe ibikoresho ibihe ngo kuveze iboneke ndahava namenya gukora kuveze sero y'ivyo nsoma ntarabona aho nzokura ibikoresho maze kuza ndayaga n'abantu byarashitse naza gutembera abantu bazikuye mu Bushinwa hariho nk'ishiramwe bita Banse Femme ryazikora hari indi yitwa PMC ryazikora aho hari mu 2020 abo rero naragenda nkabatembera natinda nababwira nti burya rero je ndashaka ngo nzozi nagura pièce imwe ndagenda nagura ama pièce hama ndateranya kuveze ya mbere nayiteranije numvuga nti n'umuntu nibuka yampaye amahera yavuze ati ivyo bintu byawe ntibishoboka mugabo genda ugerageza ayo mafaranga sipoje ko ndayakugabiye nuvu iyo mashini nayikoze nyene umutima wanje udatekanye mugabo yaratanze resultat nziza bica bindemamwe ikizere kinini yayo ko nshoboye ivyo vy'inkoko rero harageze igenda heba kubikorera abandi bantu nanje navyikorera ndagwiza amakuveze yo wanje mu nyuma niho haza abantu bavuye mu Rwanda baje mu kurondera isoko y'indya z'inkoko kubera bo bari bafise uruganda rusanzwe ruzigira kandi narabona yuko abantu badandaza indya z'inkoko barakenera amamure barakenera amamelange bati none ko amakuveze nayamenye vumye ko nduga mu mamure nayo nduze mu mamure rero vyansaba ibintu ntari narigeze mbona ahantu na hamwe kubera muri secondaire nize lettres moderne muri université niga comptabilité gestion ibijanye no gusudira ibijanye no gukata nta hantu namwe twari twarahuriye mu buzima ariko naragenda aca mu materi atandukanye nawe yantinye mu nyigishe gusudira ndagenda bamwe bakambira ko bonya k'amafaranga abandi nkababwira ati nangahe nkayarondera nkayariha hama bakanyigisha hama natinda ndaronka n'abantu novuga bize génie mécanique nabwa nti rero intambwe ngeze ko uno munsi ndashaka yuko tuza turagira conception ndagenda narose abashoboye kwiga génie mécanique baramfasha baranyereko ama logiciel nshobora kwiga gukoresha harimo nkitwa CAD harimo n'indi yitwa SolidWorks dushobora gukoreramo imashine ubu rero no kuvuga ndi amezire yo kugira conception y'imashine yose cyatse meje kuyiconcevoir ndaza ngandi amezire yo kugikata kugisudira ariko niyo mba ntari ngaha ndafise equipe y'abandi ubu ngaha akorera abakozi bashika 12 baza baraza ntibaza kenshi imisi yose mugabo abo baraza bagakata uko mba nabibabwiye bivanye n'ibikorwa tuba dufise hanyuma bagakora. Abakiriya banje bwa mbere novuga nti n'abantu bari mu gisata cyo guhingura umwimbu canke kudandaza indya z'ibitungwa n'ivy'abantu ndavuga nk'aba badandaza ifu n'abakiriya banje ndavuga borozi n'abakiriya banje kubera ndakora n'imashine bita mashine granuleuse niyo mashine yonyene ishobora gukora indya z'inkwavu n'indya z'amafi novuga nubwo uba ufise izo ndya ufite composition y'ibintu byose bigize izo ndya ubifise usanga udashobora kuzitegura neza kubera iyo mashine itabihari iyo rero ngaha ndashobora kuyikora mashine granuleuse tuyikora mu buryo butatu
Nuvuga turakora mashine granuleuse manuelle umuntu ashobora gukoresha amaboko yiwe, turashobora gukora mashine granuleuse à moteur umuntu ashobora kugenda ahantu hatagira amatara akayikoresha, turashobora no gukora mashine granuleuse électrique zigenda zinasumbasumbanye kubera turakora n'izishobora gukoresha inganda nini usanga ku munsi zishobora gukora nk'ibiro 300 ku isaha, no kuvuga par jour ushobora gusanga ikora toni 3 canke zirenga. 2023 naratsindiye agashimwe muri Innovation Week inyuma yo gukora iyo mashine mita mashine granuleuse. Iyo rero novuga nti ni nkayo element phare twebwe ngaha dukora. Akabijya k'imashine zacu bwa mbere ni resultat, ziratanga resultat nziza. Abarundi benshi baridoga yuko isoko novuga nti nini yadufise mu Burundi ni y'amamashini avuye mu Bushinwa. Ubushinwa rero ngire ndabwagirize devant les médias, mugabo buraha ikintu umuntu bivanye n'amikoro yiwe. Ukaje usanga wewe warashaka imashini ikora ikintu ntije igikoro ko wabishaka, kandi uyo muntu ntaho muzohurira ngo agaruka kugirire reparation ngo ikintu cagenze neza. Mugabo uje gukoresha imashine ngaha haba kuyaga. Nakubwira nti wewe ushaka imashine imeze gute? Shaka imashini imeze uko, ikomeye ku rugero rungana gutya. Nkamubwira ati ikomeye aha urabona nk'ururusyo ruri impande yanje, ndashobora kurukora mu itore ya 3, ndashobora kurukora mu itore ya 5, ndashobora kurukora mu itore ya 12. Urumva iya 3 ni ya 12 biratandukanye ubukomezi, biza gukora ikintu kimwe mugabo biratandukanye ubukomezi. Akabijya kambere rero naho kuko umukiriya ara propose ishashaka exactement tukakimukorera gutyo nyene agishaka. Hanyuma ikindi turatanga garanti ikwiye, garanti y'umwaka tugukorera mashine, turagusuiva iyo uri hose. Twebwe hariya uraza kubibona kuri affiche hariho code QR ku mashine yose tudandaje, turafise ubuhinga bwo kuyishirako. Aske umufundi wacu agiye kurepara mashine ayisanga kaca sikana cabona mashine yavuye mu ruganda wacu, hariho réduction tukugirira kubera yuko turiko dukwirikirana imashine twebwe nyene twakoze. Utwo rero turi mu bijya abarundi tuba. Ikindi naco n'amadevize niki kibazo umuntu turimo c'amadevize. Imashine zose kugira zinjire mu Burundi hahora hakenewe amadolari, ngaje bandiha mu marundi amadolari. Novuga nta mukiriya nza kubwira ngo zana amadolari bandiha mu marundi, nako kakaba kabijya kuko umuntu ashobora kuronka imashini yoroherejwe atiriwe aravunika. Ikindi dukoresha n'ikiringo. Twebwe imashini yari yose komanda ngaha iboneka mu kiringo kiri munsi y'imisi 15. Nukuvuga twebwe nk'amakoperative ari mu gihugu bavuze ati dukeneye amamashini, novuga nti ni avantage wacu kubera turamaze gutsindira marché public yo muri World Vision. Turafise amabanke uko dusanzwe dukorana. Jewe nk'ubu ndose bon de commande nubwo noronka bon de commande y'amamashini 100, wewe urasinyira ku mpaye marché ngenda muri banke mpoza yo rupapuro shanaka amahera yose mbona akenewe kugira izo mashine zihere. Banke inyegizija ikintu kimwe gusa cyo ko amahera bwizwa guca muri iyo banke kugira ngo ayabo bayatore, hamaca ngenda bakampa yo nshaka yose bakaza kuri tele bakaraba ko amahera yabo ariko akora ivyo nababwiye, gutyo nkabasubiza yiwabo n'inyungu yabo, mbwa nanje nkabona inyungu entreprise yandi sigaranye. Rero novuga nti ndi hagati y'ivyishimo kubera yuko ntababesheje imashini ya mbere nayikoreye muri chambrette mbamo. Murabizi ubuzima bwo muri kaminuza mwese uko umuntu ababayeho muri bijya bihe. Jewe imashini ya mbere nayikoreye aho njyama nyene aho mba nyene, mugabo uno munsi ino atelier ni yanje guhera aho yubatse nayo nyene. Ibikoresho turafise amamereze, turafise amaposte asude, turafise ibikoresho nubwo ari bikeyi twifashisha. Navuga nti ibikoresho do base. Ivyo rero nkavuga nti uko biri kose turi hagati, kubera kare narashobora kuronka umukiriya w'imashini akaza nkamubwira nti no mashine ndayishoboye, nja muri atelier y'undi muntu nkamubwira ati nk'umukozi azoza arankatira akate yongera sudire. Na wa mukiriya aje kunarumva yabwirizwa guca abona wa wundi muntu yuko ariwe ahubwo abishoboye kunsumza kubera ndiko nkorera iwe deje. Ariko no munsi ndafise adresse umuntu ashobora kunsangaho nishira hamwe yemewe n'amategeko. Turafise nife, turafise registre de commerce. Nkavuga nti intambwe rero turiko turayitera nubwo hari ibibazo bikeye tubona ko tutarashobora kwifasha. Ikindi kigira kabiri muri ko muraharaho ahantu ntihaberanye gose n'ibikorwa dukora, turakeneye ubufasha cyane bw'uburyo. Turafise ikibazo kijanye na ekipema.
hariho ubwoko bw'amamashine vraiment adufasha gutegura amapièce yo kugira ngo dukore izindi mashine. Muri zo harimo nk'imashine bita tour, hariho amantuze amaforeze ameze neza n'amaperceze ameze neza, ari nayo adufasha gutegura amapièce kugira ngo dushobore gukora imashine. Nk'ubu nk'iyo dukeneye izo service tunda kuja mu zindi atelier z'abandi bantu kintu tugirira ino service tukabariha, ariko ivyo byose twifuza ko byose bizohora bibera ngaha nyene. No kuvuga turacafise question de moyens financiers, no kuvuga ntiziracari zikeyi ku buryo tutashobora gusanga dushobora gukora byose uko twabishaka. Aho twifuza gushika ubwa mbere nuko dushaka kugira entreprise iha agaciro impano z'abajene b'abarundi. Ivyo nyene no kuvuga izo tara bafise, no kuvuga valorisation des talents des jeunes locales abanyene bo mu Burundi, tukashobora gukora ikintu gishobora kuja kudanazwa muri Kenya, gishobora kuja kudanazwa muri Europe, nkuko nabo baza kudukonkurence natwe dushobore kugira, no kuvuga dushobore kugira standardisation aske machine yacu ija muri Chine, ija muri Kenya, ija hehe, nuko ireponda nka kujya babigira. Ico ni cyambere mu byo dushaka gushikako, turashaka kugira uruganda rwigenga rufise ibikoresho bikwiye, abakozi bo barahari bafise n'ubumenyi bukwiye, hanyuma gutyo uruganda runini rushobora gutuma nk'izi mashini zahora ziva muri Kenya n'ahandi zihagarara zose zikorerwa ngaha nyene. Hanyuma ndatumirira abarimyi gose n'abandi barundi bose twige guha agaciro ivyakorewe ngaha mu Burundi. Novuga nti impano twebwe ugwaruka rw'u Burundi dufise zingana n'impano ziri ahandi hantu. Hari jambo rimwe novuga nti ari source ya inspiration yiwanje, rivuga yuko ikintu cyose gifise formule kirashoboka ko ari we wese irisifi yuko amenye iyo formule. Rero twe formule zo gukora amamashine nyinshi twarazimenye, bigasigura yuko rero umurundi atokumva yitinye ngo nta mashini yakorewe mu Burundi ngo sinoyizera sinogirane. Araza amaze kuza ayigure agenda ayikoresha, ikibazo azogira azotumenyesha. Bazizere nk'izindi bumve ko n'ugwaruka rw'u Burundi rushobora gukora imashini ishobora gukora nk'iyavuye mu Bushinwa, nk'iyavuye muri Kenya, nk'iyavuye ahandi hose.